kugira mwumvirize ikiganiro turemeshanye. Ikiganiro turemeshanye gifasha guha umwizero abagwaye, abageze mu zabukuru, abari mu mabohero, namwebwe mwese mufise iyindi mitwaro. Rema ntimwihebure, umukamari ku ngoma. Ikiganiro turemeshanye mugishikirizwa na Radio Mariya Burundi. Kaze tubashikirize ikiganiro cyo kuri uno munsi. Inshuti bagenzi namwe bakunzi ba Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana wacu, ijwi ry'Imana wanyu, ndabahaye mwaramutse nongera ndabaha ikaze hano ku nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Kaze muri kino kiganiro turemeshanye. Kaze namwe bwe mutwumviriza muri mu bihugu byakore cyane muciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi kuri West 3 akaburungu Radio Mariya akaburungu BI. Namwe bwe tukaba tubahaye ikaze hano muri kino kiganiro turemeshanye. Ikiganiro turemeshanye no musi hano konsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya twagendewe n'abarongoye ishira hamwe Maison Bon Samaritain du Burundi. Twaba turi rero nabo bazananye, ariko rero idonido ya kino kiganiro nagira ngo mbanze ndabasabe babanze bidondore abariko baratwumviriza. Je nange ndiwo kuri katedrali Muyinga, Paruwasi Mugano, zone Mugano. Murakoze cyane. Jewe nitwa Butoyi Alexis, nkaba nserukira imbere y'amategeko ikigo Maison Bon Samaritain du Burundi cy'imyasama y'imbabazi cishinze gufasha abagwaye hanini cyane cyane bakeneye kuvurizwa mu bihugu byo hanze. Nkaba nsubiye kubaha ikaze hano kusamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Murakoze cyane, turishimye cyane. Nanje nabateguriye kino kiganiro nkabandi Jean Louis ntaho mpagaze ku bwa Radio Mariya Burundi. Mwebwe muje hano kuri no samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, bega ikibagenza cyo barigike Kendwa n'ingwara. Umwana agwaye umutima, natanga kumupimisha amaze amezi 9, baca bambwira ntibivugwa. Maze kumbwira yuko bitavugwa, naciye niraramira muhira. Kugira ndamusubiza ku bipimo, numvise ku radio akavuga yuko ingwara nkenizi bazivurira ahantu. Cyamvuga reka ngende Bujumbura ndamupimishe ndaza. Ndamupimisha, maze kumupimisha umwana baca baramupima. Uwo mudogiteri nyine ashaka tuzuriza, aradutuma ibipimo by'umugera, by'amaraso ameze neza, byose mupimisha canditahira. Umwaka rero wariheze numvise bantuma candaza. Urera amaze imyaka 6 n'amezi iyo ngwara yigwaye. Kugira ndabibone yuko umwana wanje yabagwaye iyo ngwara, nazo ndaraba abana bingana, maze kubabona abana bingana nkasanga ntibahema nkuko umwana wanje ahema mu kibaya. Ndavuga ati n'umwana wanje kahema nkuko byagenze gute kadahema nkabo bingana. Niko kwiyumvira rero kuja kumupimisha. Bamaze kumupimisha rero baca basanga umutima uruguruye. Wamaze kumupimisha ico mwaciye mukora nko mu muryango cyo barigike? Tumaze kumupimisha teguru bako tumaze kumupimisha umwaka wose uheze. Tumaze guhera aje tuvuga ati ibintu byaramaze gupfa nyene nta kundi, reka dutunge nkuko Imana yamuduhaye, kandi tuzi ko byamaze gupfa. Hace twishamo yuko ibintu byamaze gupfa, yuko nyene amahera nyene yapfuye ubusa. Niko twace twishiramo nyene na se w'umwana. None mumaze kuja kumuvuza haba kuvyerekeye ivy'uburyo byagenda gute? Bwambere twari tubifise ibyo bintu rero by'uburyo twari tubifise ubwambere, uginzanira ubwambere hari agatungo twari twagura nyene na se wiwe, niko twabanje kuguta kugira dupimishe twumve. Ubu rero nta kandi twari bwagura. Haba mu kibano canke mu muryango ntimwagize guterereza base hoho byiba byagenze gute? Ubwo bwambere ntitigeze dutereza kubera ayo mahera twari tuyafise. None umwana amaze gutaha mukamumarana igihe kirekire nk'ico, umwana ntiyabandanije aremba, byagenze gute? Umwana yagumye agenda kunyene imiti bari bampaye nyene yayinkeka kare yapfufaje ko nabona guma agenda no kwishuri n'ubagenda yagenda yaguma agenda nyene gusa imiti bamuhaye yaramugiriye kamiti ndebuke buke arazana akantu ka murare akazara kina n'abana mugaba aguma hema uko nyene. Mbehoho agifise ayo mezi 9 mwebwe mwabibonye gute ko agwa? Narabiye ku bandi bana bingana bavukiye rimwe. Amareja ndavuga ati umwana ntayema nkuko abandi bana nabonye bahema. Kugira mushike muri kino kigo cy'umunyesamariya w'imbabazi byagenze gute? Uyo muganga niwe yahanze anje nta naho narinze. Toye Alexis. Byagenze gute no? Bwambere twari twagiye kwa ntuza ya Mariko.
kwa dogita hama tumaze kugendayo umusaza ngacabizana kuyu aha burya kuyu nta naho nari bwaze nahaje kuwa mbere umusaza ngereye kubera rino niwe yagumye agikurikirana na mpaka abigeza kuwo niko ibintu byagenda ubu uye none byo babigeze ubu ibintu biko biragenda neza narumvise ko mwana wange habonetse umuntu yomuvura haboneka n'umuganeza muri hiritike y'indege n'abamufasha ureje ndizeye Imana kwera ingoma senga ndabona ko ibintu biko biramera neza hoba hasigaye iki umwana asigaye kugenda no kugira ayo mahera aboneke kugira avugwe neza angahe byifashe mahera angana no mu miliyoni n'amaraka 893 mwayo rero nta n'ibihumbi 100 noronka ku bwawe haba kubagira neza eka ndetse n'abarongoye kino gihugu cacu ico usaba cyo bari giki saba imfashanyo kugira ngo ndabe ko umwana wange yokira babangiriye neza nyene nungaha mwamungiriye neza Imana yozobahezagira Ego turi kumwe na nyakubahwa Butoyi Alexi arongoye iryo shirahamwe mbega mwebwe uno mwana mwabimenye gute yuko agwaye byagenze gute Ego murakoze twebwe mwishirahamwe ry'iwacu mu bisanzwe nta ma consultation tugira twebwe tukora ibyo gukorodona twebwe dukorana n'abaganga bose bo ngaha mu gihugu cacu burya rero umuganga abonye umugwayi akeneye kuvurizwa hanze na cyane cyane nk'aba bantu bunikora baca bamuturungikira bafite amanimero yacu baca bamuturungikira hama uwo mwana yadushikiriye nkuko abandi badushikira turaraba dossier yiwe turamutuma ibindi bipimo turasinya impapuro zitandukanye zuko yemeye kuzotanga umwana akagenda buraya wenyine atajanye n'abavyeyi yuko azi neza ko umwana agwaye ko atanze uruhusha ko azomuvura aha yarasinye yuko bishitse n'umwana akitaba Imana kuko n'Imana ikiza abaganga baravura yuko azovyakira arasinya yuko ibintu bitandukanye n'ivyo kwiyemeza burya rero ivyo vyari vyo mwaka uheze haciye hacamwo corona uwo mwana ariko yagiye itekeza 6 zo kwa kane urumva haciyemo corona ntiyabaye akigenda ubu rero ntibasubiye kumuha isindi sango ngo kubera acigiye kininiya kandi bamuhaye isango baciye biyemeza kuzomuvura ku buntu burya habonetse n'umuryango w'abakirisu bemeye kuzokwakira umwana wabo bakamugwaza igihe cyose azomara mu Bufaransa burya rero habonetse nabo kandi bazomurira itike y'indege cyo kugenda no kugaruka harabonetse n'umukozi wo mu ndege kubera we watariho indege avuga ati je umwana uzamutwara mu Bufaransa ndamushikirize abo bemeye kuzomugwaza nabo bamutware ku bitaro byemeye kumuvura urumva yuko ari mani badigadize hanyuma ntumva bimeze gutyo hari ibikenewe aho onye nubwo nabi muyinga burya se umwategeza kumanuka Bujumbura tukaja kwa noteri hari igipapuro basinya yuko bavuze bari kwiye kumwana asohoka gihugu kandi batajanye
hanyuma ca tumufotoza amafoto duce tugenda kurondera igitabo c'inzira passport ordinaire hampande y'ivyo urumva ivyo vyose sindiko ndavuga amataxi amabajaje yitwa twose kuko ntagikorerwa hamwe n'ikindi urazi yuko turi kumwe n'umwana ashobora kureka atanywe n'amazi ivyo vyose sindabivuze hanyuma burya umuganga yamukurikiranye aduca tugenda kubimubwira umva kuja kumubwira no kuriha aduha urwandiko dushira umushikiranganji w'amagara y'abantu umushikiranganji aduca agena abandi baganga babiri basubira bamupime bumva n'ibindi bipimo kugira ngo bahinyuze koko umwana akeneye kuvurirwa hanze hanyuma baca bamuha icegeranyo basinye ko ari babiri hama rero ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buce butanga uruhusha ko umwana aja kuvuzirwa hanze kuko ubu buvuzi akeneye ko ngaha mu gihugu cacu tabuhari hanyuma tugenda kumugisha urucanco bita fievre jaune uriha muri banke gacugenda muri obere akaguha igitasi gacugenda muri NSP bakamutera urucanco bakaguha n'agatabo urumva sinziko ndavuga amataxi n'undi mwanya munini muri uwo mwanya nyene hari ikindi gipapuro kizova muri komine yiwe tugitware kwa notere kije n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu tugenda kuriha muri BRB tuzibitwa umushikiranganji w'imigenderanire abo bose ndabagisinyako hanyuma tugenda no kuriha assurance voyage hanyuma tugenda dusaba rero rendez-vous kuza gusaba visa kandi na visa barayiriha hanyuma duce dutangura kurondera rero uruhusha rw'uko ubuza kumutora bakeneye visa azobanza ashikire muri karantene uje gutora umwana hanyuma kanumviye karantene irariho hanyuma n'umwana tumupimishe corona babone kugenda umwana azomara y'amezi 2 mu Bufaransa binyarutse aho ku munsi turahamagara turondera amakuru tuduha amakuru nyina w'umwana tuvugana ariko ramuvura n'abamufise amezi 2 yose hanyuma imana icanye agakira agataha mwumva umwana azogaruka pimishe corona aje muri karantene burya ibyo byose ndonaguye ni wa mu miliyoni n'ibihumbi 893 amafaranga y'amarundi umva nta mafaranga azogenda hanze zose nirikora ngaha hanyuma rero muri ayo yose ntayafise burya no gushika ngaha no kumukura imuyinga twatuze ngaha kuri Radio Maria umuntu yamuguranye itike nimanukana tuvuga tuti kukwizera azoboneka yagusubiza inyuma gushika ngaha ona twamwigoreye twamushikana ngaha burya rero twifashijwe na Radio Maria n'abakunzi bayo nkuko vyamye na mbere hose nimwe myaka 8 dukoranye burya abantu bose bamaze gukira bagera ku 247 ivyo byose ntica gatatu cabo twaracinga nibaze ko n'ubunye bizogenda neza ntaduce mu myanya y'intoki bazi ngene bibabaje kubura umwana ngene bibabaje kuburira abandi baronkera ego turi mu gihe ca Noel turi mu bushikiro akigoro k'ubushikiro kado ya Noel twaye basavye kuri uno mwana naho yo bamahera ijana nimero dufise zirakora kuri ko kashi na remi kashi na mama w'umwana afite telefone ndababwije kuri naho amahera 500 naho 500 isorosoro igwiroye burya ndababwije kuri uyu mwana yokira kandi intsinzi yoba iyatwebwe twese twatanze na Radio Maria yabivuze hanyuma icubayo kabica Imana hama umuryango nawo bagasubira kuronka itiro n'agatwengo burya rero nk'ayandi makuru nobaha mu mwaka w'ibihumbi 2020 kari kwagirirwa amahirwe turaronka ubufasha bw'abantu bashika ku 40 bategeza kuja kuvurizwa hanze hagati y'ukwezi kwa gatatu no kwezi kw'icumi mu mwaka nyene hanyuma rero corona yacijamwo bacarugana imbibe ibintu byose biba birahagaze amakuru baratanguye rero buryo abantu bose abaye baciye ubwenge baciye batangwa kwihebura babona ko bwabo buheze kandi kabisa baciye baduhamagara umwanya n'umwanya kuvyanse tugire gute batubwirire naje ntaco ndi bukore bamba bagendagira gahinda burya muri abo 40 imbibe zisubiriye kugurura tarike 8 zo kwezi kwa 11 aritavye Imana abo dusigaranye ni 17 kandi abo bonye nubaravye bageze kure bararemvye uhereye no kuno mwana twazanye bimuyinga uyu rero ko amahirwe dusekeye namwe mutwumviriza hamwe mubikunze mubishatse mugafasha uyu mwana azofata indege teke 15 kwezi kwa mbere kandi ndabwije kuri ko azucakira azobakize yagiye reka rero dufashanye twese abo bakeya Imana yazigamye kugira ngo turabe yuko nabo bokira bovuzwa duhereye kuri no mwana wo mu ntara ya Muyinga komine Giteranye nukuri ngira ngo ndabona n'amajambo yo kubivuga
kubibamwo ndabura naho mera naho ntangurira kubera ama emotioniki kubera ndi amande y'umwana aremvye ariko ndabasavye mu vyishiremwo ufate ko ari nk'umwana wawe ufate ko ari nka mutoyi wawe hanyuma ikibazo kikiri cawe hanyuma terere nukuri ndabitakambye makoze egome murakoze cyane mbega muravye hano muri rino shirahamwe ryanyu mukaraba abo mugenda murafasha mbega ubu ihangiro mwoba mwihaye ubuye muri kino gihe ryo bariri muri kino gihe muno mwaka twihaye ihangiro yuko abo 17 bari bareme basigaye mu bemerewe turabe yuko abatari bake bovuzwa vuba bishobotse ibipimo tukabisubiramwo tugasaba tukibutsa abagira neza ko bavura byihuse hanyuma twege ihangiro ni ryarindi tuma dukora n'abaganga tuma twakira amadosiye mashasha tuguma dukurikirana n'abakize kuko n'abakize niyo baba barakize barakeneye ko umuntu agomba bakurikirana bagira suivi cyane cyane ko hariho abo usanga bayikeneye cyane gusumba abandi ngira ngo ivyo bikini ikiganiro ihangiro niryo nyine bihuguma hafi y'abagwayi kuguma tubumviriza tukabaremesha ego none muvyeyi mwebwe mwazanye kino kibondo hano kuri ino samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya muravye intambwe mugeze ko cyane kuri kino kibondo cyanyu mwebwe mwimva gute twimva neza bari ibintu tubana ko yuko biragenda neza ico musaba haba kubabanyi n'imiryango mwasize imuyinga mwebwe mubasabiki basaba imfashanyo biciye kuri radio Mariya cyane n'igisabisho cyane n'igishabisho turumvise yuko umwana azurira indege mu ntango za kuno kwezi tugiye gutangura mu mwaka uza mu kwezi kwa mbere none haba mwebwe ku bavyeyi biwe haba na se wiwe yasigaye ku gatumba mbega wewe yoba avyumva gute avyumva neza ahubwo Facebook tuzobona haranaketa ico musaba mwese hamwe co bari giki dusaba ko hogera bakagenda kutuvurira umwana kuko umwana umufise muhiya atana kimwe uwo mutima urumva ko ari ingorane mwebwe Alexi musanze murongoye rino shirahamwe cyane murabona ko mugeze ku ntambwe twovuga cyane ihangiro mwihaye ryo gufasha abantu nk'aba bagowe bakitswe n'amagara mbere muranabafasha n'ibintu bitari bike haba mu buryo eka ndetse mukanabicisha ku masamirizi atari make abafise ikigongwe nabo nyene bakaza bagaterera mbega mwebwe kuri no mwanya muri kino gihe ico musaba coba ari giki cyane muri bino bihe isi yose ihanzwe n'ikiza ca coronavirus ego muri bino bihe isi yose ihanzwe n'ikiza ca coronavirus nitwo kwicara hajya ugize ikibazo kurira sumuti ugize ikibazo guhangana naco ugihagurukira cyangwa ucicarira bivana n'ico ushaka ukora wicaye cyangwa ukora uhagaze hose bivana n'ishaka ico dusaba nuko tutokwirangagiza abandi bagwaye tuma turondera hirya no hino aho imbibe zicuguruye batwemereye ko umwana tukamurungika ico nsaba rero abantu bose batwumviriza nuko botabara batewe akamo bagatabariza kuko urabona uyu mwana ingene ameze ahema nabi abiri ntuguta ngira ngo ubajije umuvyeyi we yokubwira umwana imyaka afise imyaka hafi 6 ariko ibiro afise nibike cyane ngira nyina yokubwira kugira ngo nivyo yavukanye urabona ko umwana atagikuriro afise urabona ko umwana ariko kanyuma niko novuga wabonye yuko nuti kumugongo kwamaze kuba deforme gwihese wabonye yuko agakiriza hatibiye umenga ameze nabi abona ko aremvye cyane umwana ego mwebwe muvyeyi mwatubwiye ko umwana afise imyaka 6 n'amezi 7 mbega afise ibiro bingana gute umwana yavukanye ibiro 3.5 mukuba afise imyaka uko yakurana ko ibiro byaguma bigabanuka bafise imyaka 6 n'amezi 7 afise ibiro 15 byonyene neme nta n'igarama ririko mbega hoho gufungura birakunda ko afungura ajya utuntu dukeya kandi agenda zitoranije zitari byose yote ivyo bitumwa niyo ngwara nyene agwaye bitumwa niyo ngwara nyene kubera ntara nkahabishira kubera kuramura mu bana bingana nta numwe ajya nkuko ajya ajya nyene utuntu dukeya ego bese abana cyo bagihurije ko abana bagwaye gutyo burya no kumira biramuruhisha naco gituma ajya dukeya no guhema nabi wongera kuramira ibijanye ivyo bintu ugasanga niyo ntuguta niyo nkorora idahera uzo byose niyo buriye urashobora guca umudahwa abana benshi ico kintu baragihurije ariko rero burya nagambwira nawe ko ari kubera uwo mutima nyene abakize usanga
usanga bafise akayabagu kenshi cyane baravyibuha n'ingoga cyane ndetse hari n'umuvyeyi bashobora mu akadutelefona akavuga ati eske burya abazungu nta yindi estoma bamushiriyemo baravye ukuntu harya nta yindi estoma bamushiriyemo ateye ubwoba mu gufungura urumva umubiri ubutanguye kurekama ubutanguye kurekipera agaca rero afungura cyane gose yego urumva kubona yonze kubona adafungura niyo ngwara nyene ahonye araremvye umwanya n'umwanya umutima ushobora guhagarara naho mwumva atari mu bitaro nubwo atabivuza amaze kuja mu bitaro katari gake nta miti bamuha kurumva bakeneye umutima ukeneye ahuguriye ko bahugara ni ivyo afete bimusinzikaje egome murakoze cyane twababwiye ko turi mu kiganiro turemeshanye aho turi kumwe n'umuvyeyi yazanye ikibondo aje ava mu ntara ya Muyinga komine Giteranyi aho ariko aramusabira imfashanyo kugira ngo agende kwivuriza hanze iburaya. Kubatamubona uno mwana twabamenyesha ko umwana amerewe nabi cyane ahema nabi, tugasaba umurundi wese ahari eka ndetse n'umunyamahanga yogira ico aterereye kuko murumvise neza na neza yuko hakenewe umuriyoni umwe n'ibihumbi 893. Twosaba rero uriko arumviriza inosamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria nkuko Alexi ahejeje kubivuga ati nuwogira 5,000 10,000 100 ngo isorosoro igwirira iyo irora. None namwe turabateye akamo hano konsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria kugira ngo hagire ico umumwe wese akora kugira ngo turokore ubuzima bwa kino kibondo. Ego reka rero tumere nk'abasozera kino kiganiro cacu. Mwebwe Alexi murongoye rino shira hamwe muravye kino gihe giheze uno mwana agwaye eka ndetse n'abandi nyene naho mutabashikanye hano murumva ko hasigaye abandi bagera ku 17. Mwana tubwiye yuko hariho nabari kugenda mu kwezi kwa kane ariko abagera kuri 23 bitavye Imana. Kuri bano basigaye cyane cyane kuri kino kibondo mwashikanye hano konsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria cyane cyane aho kizokurizwa
gutizwa indege mu kwezi kumwe gusa aho akeneye imfashanyo y'umuriyoni n'ibihumbi 893. Mbega mwebwe kuri uno mwanya kandi turabona yuko vyihuta kandi umwana nawe akaba amerewe nabi cane gose, mbega ico musaba muri kino gihe icihuta coba ari giki? Muri byo byose icihuta yoba 250 kugura igitabo c'inzira niyo yihuta cyane, n'ibindi 150 byo gusubiramwo ibipimo ayo onye arihuta cyane. Hamwe twogirirwa ubuntu muri indwe akaboneka umuvyi akaduga gasubira muyinga twabironse, byo bari ibintu vyiteka cyane, navyo vyugururira ibindi byose. Umva ivyo byose twadondaguye igitabo c'inzira nico kibitangurira byose, passeport ordinaire yego nico coba cihuta gusumba ibindi byose. Ego mwebwe muvyeyi baratubwiye yuko mugomba mumere nk'abasubira imuyinga, mugabo intambwe yamaze kuboneka cyane cyane kuri ivyo bitabo vy'inzira. Mbega nk'ubu ko mugomba mudoge kandi umwana egome n'ivyo turabona ko mubabaye cyane, umwana aramerewe nabi, none muri kino gihe naho nguma ndabigaruka ko cyane, mbega ico musaba kandi nimwaduga coba ari giki? Tugomba dusaba imfashanyo no mu babanyi, hari ababanyi usanga badatunze radiyo, tugomba tubabwita umungu. Yego. Kubera hari abo usanga nyine badafise radiyo, tugomba tubabwira bukebuke. Akamo mwotera cyane cyane ku bagwariye mu mihana, cyane cyane ku bantu bose bagwaye bataronka gitabara, mbega akamo mwebwe mwobatera ko barakaye? Bagwaye umutima canke izindi ndwara zitandukanye, abagwaye no babwira yuko tevyo byose nibihebure. Twebwe twabashingira intahe, tumaze kubona abantu twakiriye muri bo SAMARITAIN akakubwira ati je ndamaze gupfa nka gatatu, ndamaze kugura isanduku inshuro zitatu, arabuka hama aje wacu ku mahigwe akagenda hanze gakira, umaze imyaka n'imyaka barakize. Ariko mburu ndashaka kugira yuko Imana irakura kure, ntibihebure, nibasenga Imana, hanyuma ibitangara byacakoreka gushika n'ubu. Nuko no babwira ati bashobora kuba bafisa internet bakoresha YouTube, baje ku muhoro w'ishirahamwe ryacu, baje kuri YouTube bandike action SAMARITAIN TV tenave, baza kubona intahe z'abakize bari barageze kure, baraza kubona ibintu bitandukanye, hama ndazi ko biza kubaremesha. Cyo ndakibabwiye, baraza kubona ingwara zitandukanye zakiza abantu benshi bavuze yuko badashobora gukira. Hariho bashinze intahe yuko bamusaba, basavye bamusaba bakagirirwa neza. Umwe wahabwa ugwaruka, yego uya nyene baragenda bakawitura bakabukorako, ku mahigwe bakaza bumva ntibakiraho nyene, baza bumva tubahamagaye, sinshobora kumenya ingene naronke nimero zabo. Hanyuma bakarishikwa amahera bakaja hanze barakize, baza kubona ibintu bitandukanye, baze gushiramwo urubuga. Ariko tukiri kuvyo no mwana nukuri nibatabaranye, nibaterere nimero za nyina w'uno mwana no dusubiramwo ni 61 248 144 nimero canke 61 24 84 mvuze bibiri canke bagacisha kandi kuri Radio Maria Burundi canke no muri mu kigo ya Samaria y'imbabazi, naho nyene boduhamagara. Nimero yacu nayo iriko WhatsApp 79 44 55 16. Abo bose ubufasha bwabo buzoshika neza, hanyuma twese tutabare kino kibondo. Murakoze. Egome murakoze namwe. Nuko rero bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana wacu, ijwi ry'Imana wanyu, ikiganiro twari twabateguriye turemeshanye kikaba kigarukiye hano, aho twari kumwe na bano batumire bari baje kugendera ino samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria, barondera imfashanyo ya kino kibondo kiremvye cane kigira kije kwivuriza hanze iburaya. Twari kumwe rero na bano batumire, nagira ngo mbanze nsubire ndabasabe basubire bidondore abariko baratwumviriza. Banyitwa Mugisha w'Imana Lydia, mvuka kuri Katedrali y'Imuyinga, Paruwasi Mugano. Nanje ndi Butoyi Alexis, usorukiye imbere y'amategeko ikigo c'umunyasama y'imbabazi MAISON SAMARITAIN Burundi. Ego ndabashimiye. Nanje nkaba ndabashimiye. Wari yake bateguriye akaba ari Jean Louis ntaho mpagaze, umufasha butumwa wa Radio Maria Burundi. Imana ibandanye ibahezagira. Murakoze. Muhejeje kumviriza ikiganiro turemeshanye mutegurirwa na Radio Maria Burundi.
mushaka kukunganira canke kuduterera agacumu k'ubumwe telefona kuri 22 23 98 47. dukurikirana kandi turabateye akamo mufyonde s'abonner mugire like mupartage no kubandi muzoba muterere